ahubwo n'iyindi nkuru naciye ndonka ko na Mimi Marley yashobora kuva mu Rwanda yaramaze kuronka umuntu Alvera Muhimbare asohora akavideo kiwe yasohoye naka ego urashaje rondera umugabo ariko nikoze yamihoshe gute mwese wafata decision ndasubwira kuko runo rukundo rwa Iva hamwe n'umukunzi wiwe siko bro rujya n'urukundo man kuko urazi neza yuko musanzwe mugiye mu rukundo ariko mumenye neza yuko nta gahunda yo kubaka mufitani aragakuru izingira ndabatere ngaha icatumye izo Chris na Alvera Muhimbare bavana bagiye bakundana bro siko iyaguma yiruka inyuma yiwanyu mwebwe bakobwa nyene muko murandaba mwebwe nyene bagenzi biwo nyene mwamuhenda jewe gundo sinuzonkundire ngo kubera ngo nza kuri Anasiya kuri microman uzonkundira urukundo gukuri gwa vrai apana yuko ngo kubera ngo nabaye umusitare ngo jewe ngo turi kumwe Fani yavuze ati pambana Alvera Muhimbare ahubwo wakado ya wakado ego ikosa ni ry'umusheri wa Mimi Yeah, wagwan. Ladies and gentlemen. Yeah. Welcome to Anashare 257. Niba bahungu banyu, babandi nyene. Bro, amakuru yawe. Ndashima Imana mzee. Ndashima Imana. Ndashima Yesu Kristo, ndashima Muhammad. Ariko bameze neza bro. Bameze neza cyane. Ariko nawe nizere ko meze neza. Yeah, I'm good kweri, je meze neza. Ubu ni bien kaka gripe kaheze. Kariko karahera. Ego. Kariko karahera. Bana mfise energy. Ego kweri renze. Cyane. Bro. Cyane, ego. No musi ntaguteba. Tuba turi kumwe na DH Telecom. DH Telecom ni imprimerie ya mbere mu Burundi isohora ibintu vyiza, ikora ibintu bijanye na branding kandi ikabikora neza, ikubahiriza abakiriya, bavuga ngo umukiriya ni nk'umukwe burya cyane gose man. Reka tubereka aka video kibikorerwa muri DH Telecom hamaze tugaruka. Mwamwifuza impression nziza kandi zihuta. DH Telecom ni nyishu kuri bose. Byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi. Dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format, branding, panneau publicitaire, banderole, sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa Bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Asante sana. Tuba turi kumwe kandi na Bartender Bar. Ego barugura ikibanza ciza cyane gose. Ego mu gihugu cyacu Burundi aho bana neza yuko ari kibanza ca mbere gisa neza pe. Gisa neza pe kandi cyane gose. Ego gishajije ubona neza yuko kiri mu Kamenge. Ubona neza yuko bakubera neza yuko nta kibera ubusa murazi neza yuko hari habaye ingorane kana ego Willy the Boss aravuga ati jewe ni lazima ndabugurira handi hantu ego ariko izi ndashaka neza yuko mu ndwi bitangura tuzogenda kubereka ikibanza kimeze neza Bartender Bar kiri neza kuwinterekwa kuwinterekwa abantu benshi barahazi mu Kamenge hari haruguru ego ke reka tutumirire n'abandi bose bavyifuza gukorana natwe inimero ni igumi zunguruka kuri screen barayibona ya nibaza ko ari ivyo hambavu yaho wambaye Yes Mantora New fashion ego ariko izi tunashimira cyane no mu boss yitwa Yan asanzwe ari muri iki kinyobwa Yes Mantora tunamushimira cyane big manager Yan yumve neza yuko tunamukunda cyane aho no mu minsi iri imbere tunamusaba pe tunasaba cyane company Yes tunatakambira neza yuko tudatamba twirorera ndazi neza yuko yamavuga ati je kuri Anashare nama ndabakurikirana big boss Yan tunamuramutsa hariya abasanzwe bari muri company ya Yes Mantora aho tubafite n'agakuru keza mu minsi iri imbere bro ego
haruhande ya fashion ya Mantol n'amarori ni meza kwera aratoka muri cameraman navyo. Asante sana. Ego Sasa tutere tugirako. Ego Mu misi iheze araheze nk'imisi 2. Ego Alvera Muhimbare asohora akavideo kiwe yasohoye naka. Ego Urashaje rondera umugabo. Urashaje rondera umugabo. Kadora Vele. Urashaje rondera umugabo. Mimi Mireye. Uyu mwaka ni waduherana. Tutaragenda kazoba kanyanyaye. Shalom abakunzi banje mumeze neza ndashimira abantu bose maze kuntora muri competition ya Superbat shimira n'abagomba baje kuntora kano kanya amahigana ntarahera ushobora kugenda kuri page ya Superbat ukantora umukuraba indirimbo yanje ukanayikorera partage ishashoboka niba waranayiravye ushobora kuyishira usubiramo kureba kugira ngo ume amahirwe yo gutsindira iriya modoka no kuba brand ambassador. Thank you. Barakabonye aka video yasohoye yavuze ngo imyaka iratujaye. Ego ariyerekana jewe Mimi Mireye Kadora Vele. Sasa ego bihurirana na cya kibazo ukunda kubaza abatumire bose mbega ngo ubugeni ni ryari ubukwe ni ryari kumenga imyaka yakujaye. Umaze kukibaza Kadora Vele twakoraye. Ego umaze kubivuga kuri Alvera Muhimbare na Mihosho mu ma analyse twagiye dukora. Umaze kubikora kuri Mimi Mireye nyene. Sasa aka video warakabonye ndabizi warakabonye cyane pe. Wakabonye gute we wavyakiriye gute ubonye bamwe wahora ubivugako umwe muri bo avuze ati erega imyaka yatujanye no mwaka ugahera turagowe. Ego hari ikintu kimwe nagiye ndavuga ndetse neza ati mbega bino bintu bano bantu babigeme bacu kuko uzurabe kenshi barakunda kubagiriza cyane muri cinema ngo bakobwa ntibarongogwa siko. Ego muri cinema kenshi uzurabe no makomantere y'abakunzi babo barakunda kubibagiriza kavuga ati neza yuko mbega habuziki kugira barongogwe kuko ari abana beza. Reka tugaruke kuri ayo mazina uvuze atatu ugiye kwitegereza namazina uza kubona neza yuko nabana beza pe siko nabana beza kandi bishimishije witegereje look yabo kuko sinza kuvuga ngo look yabo cyane ahubwo no ku mitima kuko Kadora Vele turamaze kuyaga siko Mimi Mireye nawe nyene nuko Alvera Muhimbare nawe nyene nuko tugiye kuraba life yabo ubuzima bwabo butandukanye na cinema tuza gusanga ari abana beza cyane pe kujya kuntu bagaragara nabana beza. Ariko ndaze kugaruka kuri kino kintu narabivuze mu biganiro biherutse biheze. Ariko ubu izi nitwe twabivuze si mugenzi wabo ariko uwo yabivuze umusheri we dusanzwe turamuzi ariko abo bandi yavuze ntituzi ngo abasheri babo ni bande. Ariko urazi ikintu ndiko ndiyumviye ubwo uwo yabivuze ntivyo babiri mu nzira biri muri gahunda ugasanga iyo video yasohoye niza gutegurira ugo rugendo biri muri gahunda. Ahubwo n'iyindi nkuru naciye ndonka ko na Mimi Mireye yashobora kuva mu Rwanda yaramaze kuronka umuntu bashobora kuba babirimo neza. Sinza kumuvuga kuko sindabironkera ubuhamya ariko naragiye ndonka agakuru bambarira neza yuko hariho umuntu ari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda basanzwe babirimo neza kandi vuba cyane bagiye kuduha nibibaranga siko. Ariko ndaza kugaraka kuri kino kinoizi bano bigeme bacu izogorana cyane kugira baze barabona neza yuko ho bahageze ko bubaka. Ariko tugiye kuraba parance yabo bro tugiye kuraba look yabo kungere bameze ariko harageze siko harageze ivyo ndavyemeza kandi jana kwijana siko. Ariko na Mihosho barigeze ko mbarenze yuko ngo Mihosho ngo sikosa rya Alvera Muhimbare bwo nikosa rya Mihosho siko. Ariko nikosa rya Mihosho gute nesi wafata decision oya ni bose man oya muga decision nkuriva ku muhungu oya ariko ni bose umwanzuro mukuru
uva ku muhungu akavuga ati jewe nukuri ibi bintu reka niyorganize rega ni wagomba kwiyorganiza akavuga ati harageze ariko urazi yuko hari abantu benshi bagiye kubaka kandi cyane batewe pressure n'abano bantu bro bavuga gutya bavuga ati umugabo ni umutwe w'urugo ego kandi mu mutwe niyo hava ntuze niyo hava umwanzuro imyanzuro yose dufata iva ngaha mu mutwe naragenda bivuga neza yuko rero ku biganiro twagiye dukora rero ikosa ntituri burishire kuri Alvera ahubwo ni mihosho ego ikosa ni ry'umusheri wa Kado Alvera muhimbara ahubwo wa Kado wa Kado ego ikosa ni ry'umusheri wa Mimi ego Alvera rero sasa wewe vyamurambiye nimba bitariko birategura izindi ntambwe zikurikira mihosha arabe neza ego ariko mugabo nyene erega bageze urugo man siko bageze urugo kandi witegereje baneza yuko ni nabana beza ego nabana beza ni hano uzosanga ngo babandi ngo ntibakicubaka kubera ngo sinema bayigiyemo babandi ngo ntibakicubaka ahubwo mwebwe nyene siko ikiganiro cy'ubuherutse naragiye mbona commentaire kanaka hari umufana wacu yanditse ati ngo Mimi Heye ngo niki gituma ngo yavuze yuko atazosubira gukurana atazokubakana n'umuntu ari muri sinema siko erega ikiganiro kimwe duheruka gukora cabajye abantu ego yavuze ati nagiye mbura muri commentaire bavyandika baravuga ati neza yuko ahubwo Mimi Heye imwe yavuga yuko atazokubakana hamwe n'umuntu basanzwe bari muri sinema imwe urazi gituma izaho biva ariko n'ikiganiro ca Mr Kane yaravyivugiye uravyibuka ego ariko urazi none naho biva bano bashiki bacu bashobora kuba bari muri sinema siko ariko bikaza kurangira bisanze mu rukundo nabo basanzwe bakinana amasinema siko ariko bikaza kurangira yuko abo musanzwe mukinana amasinema musanzwe mugiye mu rukundo ariko mumenye neza yuko nta gahunda yo kubaka mufitani siko yego bikaza kurangira yuko bamwe musanzwe musangiye akazi ahubwo babahemukiye kuko ndazi neza yuko hari umuntu bahora bakundana na Alvera Muhimbara ngo yagize mariage ariko sinza kumuvugira kuri kamera asanzwe ari nari muri industry narimwo ariko ari muri bamwe yafashije Alvera Muhimbara gushika handi hantu ico kintu uvuze igiye kinyibutsa ikiganiro twakoze na Fani Fani yavuze ati pambana uburyo bwose ikintu cyose coza kikubuza iyo nzira urimwo ya filme canke yindi artiste ubirengere nkaca nibuka na ya kesi ya Mimi yingene yaje muri filme ugasanga umugabo ntabishaka ugasanga ni ibintu nk'ivyo hari nabandi bakundana we nk'ubu nkaho ukaronka umusheri wawe agaca avuga ati we rero gundo banzu hebe kuja imbere ya kamera tubandanye ugaca uhitamwo kuguma imbere ya kamera wa muntu ukavuga ati ndahevye ntiyumva ko uba utanze sacrifice ku bwa bijya bintu rero aba bakinyi ntubona benshi muri bo ko ari iyo mpamvu ituma batubaka nico gituma nakunda kubara yuko twako turagaruka kuri Kado Havel na Mimi Heye na Alvera Muhimbara ko imyaka ibajanye kandi tubona neza yuko bageze urugo bro siko ariko ni vya bindi ko ndakubarira mu myaka yahera bagiye kwisanga mu nkundo zabo basanzwe basangiye akazi siko ariko inyuma yaho bagiye mu rukundo nabo basanzwe basangiye akazi mu nyuma barahebana inyuma yuko batandukanye baca bagumana vya bikomere siko yego kuko urazi neza yuko Alvera Muhimbara yigeze kubasohokana nande na Izo Chris oya Alvera Muhimbara yarabaye umusheri wa Izo Chris vyaramenyekana ivyo vyaramenyekana nanumwe atanabizi bro siko aragakuru izingira ndabatere ngaha icatumye Izo Chris na Alvera Muhimbara bavana siko Izo Chris unamubonye uza kumubona neza yuko afise look y'igistari siko Alvera Muhimbara nawe ni wa muntu aza kuba ari muri eglise siko
Izo Chris yaragira ahantu agiye muri eglise bajanye na Alvera Muhimbare ariko Izo Chris wana ni wa muri bifitiye amatatuaje afise amaherena afise kiniki ariko abavuga butumwa basanzwe ari abakozi b'Imana ba Alvera Muhimbare akamubwira ati ujya muhungu nakubereye siko nakubiko nakubarira ati ujya muhungu nakubereye ibyo nari umwana abizi nga siko nari umwana abizi kumwe na Alvera Muhimbare bavanye na Izo Chris ariko ni ku rugendo rwabo rwagenze Izo Chris yaratevye aramona ati jewe bino bintu ndimwo runo rukundo ndabona neza kumengo nta ruzoshika kubera hasanzwe anasengera cyangwa abavyeyi biwe bavuga neza ati ujya muhungu w'amatatuaje ujya muhungu w'umusani naho muzogera hama Izo Chris araheze aramubara Alvera Muhimbare reka tubivemwo reka tubireke ivy'urukundo twibera abagenzi Iyo ni breaking news is ari abantu benshi batabizi bro siko ari abantu benshi batanabizi ukungene Izo Chris bavanye na Alvera Muhimbare siko nose gituma ariko nakubare yuko bano basiniyaste bacu bano bakobwa baza kwisanga mu rukundo nabo basanzwe basangiye akazi ariko mu nyuma bikaza kurangira nabi byamara kurangira nabi bakaca bagendana ibikomere ku mitima yabo bikaba ngombwa yuko kugira baze baronkundi bizeye bizova hehe Ningorane nta numwe yarabize ivyo bintu bro nta numwe yarabize ukungena Izo Chris na Alvera bavanye na Alvera Muhimbare bro ariko nuko nyene history yagenze Izo Chris nza kubivuga neza yuko ari we yahemukiye Alvera Muhimbare ariko simvuga yuko yamuhemukiye ahubwo Izo Chris yagombye kumurekera mu munezero wiwe ati yararekuye bro ati jewe sino hava ndabigumamwo kugira ngo ndamubabaze cyangwa kugira ngo Alvera Muhimbare ndamukomeretse kandi n'abari impande yiwe bavuga yuko namubereye bavuga yuko jewe ndi umusani bavuga yuko ngendera mfise amatatuaje bavuga yuko nambara amaherena bavuga yuko jewe ningira umubisho ariko ntandukanye na Alvera Muhimbare yirirwa kuririmba gospel music yirirwa mu ndirimbo z'impamba z'Imana siko araheze aravuga ati jewe reka umwana w'abandi ndamuveko hamwe yibandanyirize ni kuca afatana nande n'umushinga nawe Mihosho ariko Mihosho ugiye kwitegereza Mihosho ahubwo arageze yuko Alvera Muhimbare yo mushira mu rugo kuko bro bose ugiye kuraba luku yabo na Mihosho numwe unamwitegereje uvuga ati Mihosho mani arageze urugo kandi bonaze yuko umushinga naho ahagaze bien siko ariko mumve neza yuko Mimi Hena Kadoha na Alvera Muhimbare ibintu Alvera Muhimbare yavuze nivyo ndavyemeza ijana kwijana muri abana beza pe mbe burya nabo bonyene bari muri filme bataragira yo marina benshi bro abandi bafite amazina ni bande ahubwo benshi bagize n'amadivorce bakundira Mutoni bose yaba Mutoni siko ondera Mutoni afise n'abana babiri ariko niba ari kumwe n'umugabo bashobora kubyarana nabo bana bro siko ariko na Mimi arafise abana man siko biza kugaruka neza yuko kuri ca kintu ijya video ya Alvera Muhimbare yagiye kunyibutsa yuko za commentaires z'abakunzi babo ukuntu bakunda kuvuga ngo ni kuki abasiniyaste bacu ubona neza yuko ari nabeza batubaka siko ariko ni challenge bagiye bahura nazo zagiye zibakomeretsa ahubwo bagiye kwisanga mu bintu utari umwanya wabyo basanga barahuye n'izo ngorane zo kuvyara zo kugira ibibondo ariko atari igihe cyabyo urazi yuko izo ushobora kuja mu rukundo ariko ugasanga urukundo ugiyemo si wo mwanya wago siko ariko umve neza yuko Alvera Muhimbare Kadoha Vere Mimi murageze urugo kuko bizogaruka kuri babafana banyu baza bavuga ngo abasiniyaste kubera iki batubaka abasiniyaste kubera iki none badashira bataja mu rugo bizohava bikurikirana na vya bindi abavyeyi batakicemerera kurekurira abana babo kuja muri bino bintu bro siko kuja muri bino bintu kandi birimwo life birimwo ubuzima bro kuko ndemeza neza yuko Alvera Muhimbare biramutunze siko Mimi ndemeza neza yuko biramutunze siko ariko nza kugaruka neza yuko bano bashiki bacu
Alvera Muhimbare tunamusabira kuko yaramaze kutwereka umukunzi wiwe canke nataramwerekana ariko ubusisanguzi bwacu bwaramaze kutwereka yuko bari mu rukundo na Mihosho ariko nagakuru keza niwe yashobora kuva mu Rwanda twamenye inkuru nziza ari kumwe n'umushinga n'umukunzi wiwe ariko sinza kumuvugira ngo sindaronka n'umunyarwanda cyane n'umurundi aracanze ariko sanzwe ba mu Rwanda ariko aracanze ariko ubwene gihugu bwiwe ubwo Burundi umunyarwanda ariko sindemeze neza yuko ngo sinza kuvuga izina giwe ariko ari namwe makuru nagiye ndonka ahubwo nzoza ndabemeza neza yuko ati ni naga twamaze kumuronka ubukuri yego ariko mumve neza yuko ayo mazina agira kuri 3 mumve neza yuko muri Kado nawe Kadurazi yuko yatubariye ngo muga Kado yaratubwiye ko amufise nawe aramufise aramufise abantu nk'abo bakunda kwigirira aba diaspora nico gituma bubaka batevye wowe ntibakwikotsa nico gituma bubaka batevye bro nico gituma bubaka batevye baba bari imbere aba diaspora bazi cyangwa ugasanga hari kiro yizingira garukeko ugasanga baranse ego kugira dote canke predote ku foto hariho rega mu kanya ari abantu rega benshi batabikunda ibintu hari abantu benshi ibintu nk'ibyo batabikunda siko twigeze gutuma ko wa mukobwa yagira dote yari predote mengo ego Alice niyo Alice niyo ego kandi yaratubwiye yuko bimeze neza cyane gose wo muri team mutima sawa ahantu rero tuca tuza mu kanya naho nuko bimeze ariko mumve neza yuko bano basineste bagera kuri 3 bageze yuko yego bokura gasuzuguru canke bakakura amajambo buri bano bantu bro siko bakuba kugwabo man tukavuga ati neza yuko twagiye kuri Anashare twagiye canke ku bugeni bwabo bro siko ati twagiye kubashigikira kuko ni nabana beza bazoguma riga muri zazuguru bro urazi neza yuko izi je ndafise umufana ngaha man wa mufana yavuze yuko azontamwo cha kintu cha wa mugwi ngaha mu Burundi umugwi nzo uvuga namanje kwanza ku yego wamaze kwanza kudufata mu mugongo kwanza sinza kuvugira kuri kamera siko yambari ati jewe ati Kado Havere ndamwitegereje Kado Havere n'umwana ageze urugo ati ahubwo je sinzi nivyo barimo siko arambari ati none Alvera Muhimbare kweri igihe amaze arabona neza yuko ategeze urugo je Alvera Muhimbare twarigeze kuba dukurana ikiganiro kandi uwo muntu yabikubwiye bumve ko ari umumama bro n'umumama man afite n'abana y'umumama kandi uwo mumama ndakubare n'ahantu ava yakuranye nande yakuranye na Fanny Lavine uramvye ibukeye bro oya uwo mumama yakuranye na Fanny Lavine imuramvya ibukeye je ndabivuze kubera nari sinabwana bivuge ariko n'umumama yambare ati je Fanny ndamuzi cyane ati kandi na Mimi ariko nyene na Mimi je iwabo ndahazi bro imuramvye na Mimi ni muramvye man uwo mumama jambari ati je na Mimi ndahazi iwabo aho yataye uruzogi aho yakuriye aho yavukiye ati je ndahazi ati rero bano bashiki banyu mugende mu bahanure mubare ati neza yuko iyi myaka tuko turajamo barakwiye neza yuko bokura amajambo inyuma ya bano bantu bro kuko sinibaze neza yuko badakuye kino kintu kuko bigeze kuba baja mu rukundo ariko izo nkundo bagiyemo ntizari ziwabo kandi ibyo ndavyemeza ijana kwijana kuko inkundo bigeze kuba bajamo ntwari umuhamagaro wabo ahubwo babigiyemwo kubera ico gihe baronsa gahiti bahitinze baca baronka n'abandi bingwiza murongo babafatiranya baca basanga barabigiyemwe ariko atari gihe cabo ego atahubwo rero muri kino gihe barabiko ari gihe cabo kugira bava inyuma y'aba majambo y'abantu bagiye batandukanye sigo turanabakunda cyane kweri tugenda rero ku byo kugira predote n'amadote n'amafoto niki hari couple mbe burya noita nshasha noita couple iligendi noita couple sinzi ngene noyita ariko buheze twavuze couple nshasha yo muri filme yuko ari Fiko na Ntunze Fiko na Kijuru ego turiko turabira hamwe yuko itoba ari prank
canke vyo bari byo ariko abantu bamwe ngira ngo batanguye kubona yuko ishobora kuba ari prank gato bivanye n'ukuntu bakinanye muri Mwamikazi bakundana. Turindire rero ambavu yaho ari indi couple rero iri serie ebana igeze kure kandi habaye ibintu vya predote na dote vyose ibintu nk'ivyo. Ego mariage mwengo ni itara ego ya MC Ivan hamwe na madame wiwe madame wiwe muri kino gihe asanzwe ari no mu Burundi. Ego abumengo ku munsi weje yarafashe leta mu kirere asubira inyuma kumegweje ku munsi weje yarasubiye inyuma. Ego rero urumva bari bamaze ibihe bari mu bihe vyiza bariko bari nk'umukunzi bigira Zanzibar. Ambavu yawo MC Ivan urazi ko yari yajabutse aragenda mu nyuma aragaruka ngaho i Bujumbura kuhaba. Rero iyi couple abantu benshi ntibayibona kumwe. Ego bamwe baravuga ati Ivan n'umwana abandi bakavuga ati ujya mu sheri wiwe ego madame wiwe angana hafi mama wiwe amuvyara. Ego ivyo rero muri no misi bireze niko twovuga ati muri no misi bireze ariko kandi bica bimenyekana cyane iyo bibaye ku muntu w'umustare nka Ivan. Ego bica bimenyekana cyane iyo bibaye ku muntu w'umustare w'umuririmbyi canke mu kinyo w'amafilm. Ego ubibona gute wewe kuba urukundo umwe yarahise mu wundi agahita mu wundi hama mu nyuma hakaza amajambo nkayo? Hari ikintu izi ari ikintu tuba dukwiye kuza turaha umwanya cyane mbere yuko tuza kuvuga ikintu kanaka. Ego je naravuze neza yuko bino bintu vya MC Iva nzomanza kwanza ndabiha umwanya cyane. Siko bro jewe MC Iva je ndamuzi tugi nkikora kuri FTV. Siko MC Iva je dukorana ikiganiro cagize amazuguruzuguru ya Fanny Lavin na Ribea. Ego MC Iva yaraje mu kiganiro namutumiye ubona neza yuko ikiganiro cagenze neza pe. Ariko ngira mvuge kino kintu mwebwe mushobora kuba mwicara mukicarira abantu bagiye batandukanye ndazugura kuko runo rukundo rwa Iva hamwe n'umukunzi wiwe. Siko bro rujya n'urukundo man kuko urazi neza yuko Iva afise abantu benshi b'abakobwa benshi bro bagiye basohokana man. Siko bagiye bakundana bro. Siko ahubwo benshi muri bo bagiye cyane bamukundira agasix yari afise agikina amasinema muri Truafa atari uko ngo bamukunda ahubwo n'agasix yari afise kuko izi tuvyemeranye hariho n'abakobwa nga bashobora kuba badukundira 6 bro bakubona misi yose imbere ya kamera bagaca bakutexting inbox reka bino bintu bro tubivuge bino bintu birabaho. Siko uramubonye izi kuri kamera mwumvise ijwi gundo uramubonye kuri Anashare ukacugomba yuko ngo muja muri ugo rukundo atari uko ngo mukunda bro. Siko ahubwo ngo ni kubera ko ahura rabwa n'abantu ari umusitari muri Makiman. Siko ari byo kenshi byatumye Iva kenshi ahura namwe mu bakobwa bagiye batandukanye harimo n'abakobwa bakundanye bro babagenzi biwanje bazi kumbabarira cyane kuko jewe sinza guca hariya na hari. Ego Siko harimo mu bakobwa ngaba bakundanye na MC Iva kandi harimo n'abagenzi biwanje. Siko ariko bakundiye kaga 6 akiri nyuma ya Fanny Lavin akiri mu muryango wa Truafa bro. Siko ego nagakuru keza tugiye kumubona no muri cinema ya Lionel MC Iva nyene. Siko ariko ndazogwa kuri no rukundo rw'abantu durike guchallenginga abantu iyo bikundaniye. Siko ukungena umuntu wese yo bangana sivuze yuko ngo yo bangana na mama nivyo ugiye kuraba look yujya mu musheri wiwe uraza kubona neza yuko yo bangana n'umuvyeyi wiwe pe. Ariko abandi baravuga ati urukundo ntiruraba imyaka. Urukundo man urukundo ni ikindi kintu bro. Urukundo ni ikindi kintu. Mushakaza tugume iyaguma yiruka inyuma yiwanyu mwebwe bakobwa nyene ni muko murandaba. Mwebwe nyene bagenzi biyo nyene mwamuhenda. Mukamukundira gasikse. Mukamukundira ngurumva ngo yabasukanye he hanaka. Ego. Siko
ubu izi ibintu byose ni magiriranire zinashobora kuba turi mu rukundo bro no musi naronse ejo nabuze ariko ugasanga naka ubu dusohokana nawe yaronse bro siko ahubwo kabiri wanse uva mu kintu mu gisanga kana cyo mu ngorane siko ariko mwebwe mamukundira ga 6 ko muri true afa ko mu bintu ngurumva ngo yakinyi cinema ngo yabonetse wikiniki ariko izi akina neza ngo akina neza narusaka nimero kiwe turagize ikiniki ariko ivyo byo gukina neza hazogera igihe batagikina ehego ivyo birabaho no musi wowe ushobora kubura ingahe imbere ya kamera ejo ugasanga si ukiri none wa undi yagukundira kubera ko wama imbere ya kamera ego azoca guheba cyanye bityo ariko ndemeze neza yuko ijana kwijana bajya abantu n'urukundo pe kuko izi je ujya mu Brazil je wiva ndamuzi man je namuzi life yiwe bro namuzi life ya Sragorinzemo siko ndayizi life yagiye aracamo yagiye ararondera canke yagiye aracamo mu bintu bigiye tsanzukanye ivyo ni ibintu bigaragara siko ariko wumve neza yuko abakobwa benshi iva bahora bamukunda kubera yagendera mu mugongo wa Fanny Lavine MC iva kubera yari mu truafa kubera yakina ubusinema bwiye butandukanye akacaronka babakunzi nyene babakunzi b'abakobwa bo muri quartier jewe gundo sinuzonkundire ngo kubera ngo nza kuri anasya kuri microman uzonkundira urukundo gukuri gwa vrai apana yuko ngo kubera ngo nabaye umusitare ngo jewe ngo turi kumwe ivyo ni bintu izi tuba dukwiye kuziyuka kuza turagaruka sigo ego ariko bumve neza yuko MC Iva hamwe n'ujya mu sheri wiwe uko yobangana kose ari urukundo ntitugume duhagara kuri kote negative nikindi kintu ngira mbarire MC Iva naragiye mbona neza yuko arabamenyesha makuru benshi bagi bamurondera kugira bamuprofite ko content ari bimenye bro hariyo ngaha amamedia ngaha mu gica c'u Burundi man yagiye amurondera MC Iva uzome ikiganiro ariko mutanguye kumurondera kubera ko mumubonye madame waje mu Burundi kugira aze ko ba content ari kumwe na madame wabo madame wiwe siko hari amamedia ngaha no James Iva je yarambwiye bro yaramunyeretse amamedia bro yamurondeye man siko ariko reka nibarize MC Iva umusheri kubera aje mu gica c'u Burundi mwebwe media mwamurondera ko content y'urukundo agiye kwamamariza iki agiye kwamamaza iki ni entreprise na filme yaruse gusohora ari mu biki ari mu rukundo mugiye kwamamaza iki siko nici gituma izinza nguruka kuri za media bimwe nyine twavuga ama media yacu nyine ataritora ibaze nka jewe nga twebwe twazanye civugo yuko turi dukora analyse ya industry ya entertainment mu gica c'u Burundi ejo ngo canzana ngo gundose ngo bamufatiye ngo muhotire ngo ariko arajyana n'umukobwa cyangwa ariko asambara n'umukobwa ivyo nzoba ntaye umuhamagaro wa Anashare kabisa siko ari byo bintu byatumye n'amamedia menshi mu gica c'u Burundi ashobora kurondera ko umuntu content ariko ugasanga niyo content yo kubararondera bro hari content ushobora kubura uko urarondera ugasanga irasubije media inyuma ariko ke iva none ivu kumurondera aze gukora ikiganiro afise entreprise yahe ego siko iva aje kwamamaza yuko urukundo gwiwe na madame wiwe ahabwo niba dusore save the date baduhame invitation tugende ku bugeni bwabo hama dushikeyo twinjoyingire ego ke siko hama tubasigikire nco kintu ndiko navuga apana kucuvuga ngo muko mumurondera ko mumutumira mu biganiro byanyu mumurondera kikiniki ahubwo iva turamushimira cyane kuba yavuze ati jewe nta media nimwe nzoza ko gutanga ikiganiro kuko iva afise channel yiwe ya YouTube yitwa About Media kubera kintu atatanze About Media content kuri YouTube yiwe bari babone barenga 13 barenga siko ariko mwebwe kubera mumurondera ko twa views kanaka utangiye kumwandikira inbox ngo iva ngigume content abaye content mu rukundo bro muri nkundo zose turazizana muri content zanyu ariko iva turamusabira cyane muga iyo ni private life y'umuntu cyane man ntibiba bikwiye kuja muri media cyane hari abamisha ngaru benshi bagi bamwandikira bro benshi ariko umenye neza yuko dukora akazi bro nimba nkeneye kuraba mu gisata c'imyidagaduro nkeneye kuraba prank y'ibintu kanaka hariho media mbanzi neza yuko
iyi media nzaza kuyisanga ko prank y'abantu baza kugwana iyi media naza kuyisanga ko politique ya siko iyi media naza kuyisanga ko burimyi n'ubwororozi bro abakozi b'Imana siko iyi ndaza kuyisanga ko basadbi ndaza kuyisanga ko bafani ndaza kuyisanga ko bari bere canke ba Berendwayo canke basinasa bagiye batsanzukanye siko ariko gitandukanye yuko no munsi kuri anashare je numiye umu artiste ejo ngo camvumbura umuntu kanaka twabipanze ya CV anashizo biriko iratakara bro siko ariko MC Iva umbe neza yuko yaragwanye cyane kuko nagiye mboneza yuko n'abantu ma media menshi urazi yuko izi aba promoters benshi bo kumbuga no musi ni utakora ikintu ntibazogupromotinga bro hari abantu benshi Iva batigeze bamumenye yuko yigeze kuba umucineaste batigeze bamumenya ko yigeze kuba akina amasinema ko yigeze kuba ari umumenyesha makuru ariko aba ba promoters benshi bamenye yuko abantu benshi bagiye kumumenya MC Ivoire kubera habaye ako ga content n'ujya madame wiwe ngo angana ngo na mama muvyara mu musheri wiwe ngo arashaje benshi ucubona rero baza gupostinga bandika ama content industry entertainment yacu iragwaye bro sana man iragwaye pe iragwaye ambavu ya MC Iva MC Goragoza avuye kunyubuyi turumubebumva ariko jemba mfise turumubebumvirize ubwo buyivuye kunywa nta buyimvuye kunywa ariko turabakunda cyane ariko kumuprofita MC Iva nibangana na nyina wiwe ujya mukobwa oya bro nta numwe azi imyaka yiwe uramaze korekana ngo muntu n'ujya mukobwa ntayo urabona ariko mugabo uri kurabira aba basi muri visage urashobora kuvuga ati ujya muntu kwere ari mike ni nka 30 nindakubaza ndakubaza ari nka mike bamusumbya oya ndakubaza none amusumba iyo myaka ariko bakaba bari mu rukundo ari ngorane kweri igikuru n'urukundo man reka dushimira abantu badukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera MC hamwe na Easy turabakunda cyane gose tubonane mu kiganiro cy'ubutaha hasta la vista ja bless ciao ciao asante